Ndabaramutse mwese nanabahagaze banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dutambutsa kuri ino mboneshakure yacu kandi yanyu ya ICTV n'umwanya w'amakuru agezweho ariko aravugwa cane. N'amakuru agiye kugaruka ku gisata c'umutekano ariko nanone tukaza kubabwira ku nkuru zivugwa mu vya politike. Murazi ko amakuru yose yatandukanye aba ariko aravugwa tuyabashikiriza. Hari inkuru imaze imisi iravugwa mu gihugu nubwo abanyagihugu bafise ku bibazo vy'umutekano. Abanyagihugu baratekewe n'ubwoba kubera bumva ko hari abaroberi binjiye mu gihugu kandi bariko baratana mu mitwe n'ingabo z'u Burundi. Muri ano makuru turaza kubaha idonido ndetse ngo woba ari umutego wa Perezida Ndayishimiye. Ivyo bikaba bibaye mu gihe hagiye haravugwa ibitari bike ko Rede Tabara yoba yinjiye ariko nanone hakanavugwa ikiroberi ca Bunyoni. Rede Tabara yo ngo bavuga ko badasungerejwe ariko nanone hakaba hari amakuru ku banyagihugu bafise ubwoba. Hari n'imbonerakure zatanguye kugwa mu mporero. Ibintu biriko birabera muri komine Musigati ni ibiki? Kuva mu mpera y'indwi iheze hari ubwoba bwinshi muri komine Musigati mu ntara ya Bubanza. Abanyagihugu babwirwa ko hariho abaroberi ba Rede Tabara binjiye mu kibira muri iyo komine. Amakuru dukura mu basirikare mu ntara ya Cibitoke avuga ko General de Brigade Dominique Nyamugaruka nawe nyene yabwiye amakuru nk'ayo abasirikare mw'ikambi ya Cibitoke mu mpera y'indwi iheze. Ariko igitangaza abanyagihugu nuko abo baroberi batariko baragwanywa nk'uko vyahora bigenda iyo havuzwe abaroberi muri komine Musigati. Umwe mu banyagihugu b'Imusigati yatwandikiye ati: aba baroberi bamwe bavuga ko ari igisoda ca leta, abandi ngo ni Rede Tabara. Twebwe natwe twari tumenyereye iyo haje abaroberi haca haza igisoda kikabagwanya. Ikindi aha usanga hariho abagira bafatwe barenganywa bagirizwa kubanyegeza nk'uko vyagenze mu misi iheze. Imbonerakure yarishwe hirya y'ejo iriko irakizura. Hirya y'ejo genekerezo mw'ijoro ryo kuwa 28 z'ukwezi kwa gatandatu 2023 imbonerakure yitwa Wilson Hamenyimana yarishwe n'abapolisi. Iyindi mbonerakure nyene irakomereka. Amakuru ava muri komine Musigati avuga ko mu gihe abapolisi bariko baratembera baraba uko umutekano wifashe bahuye n'imbonerakure ziriko zirakizura, maze abapolisi bikeka ko babonye abaroberi baca bararasa. Uko niko Wilson Hamenyimana yahasize ubuzima. Ivyo vyabereye ku mutumba wa Kayange. Umunyagihugu w'Imusigati yadusangije amakuru afise kubarashe iyo mbonerakure yagize ati: amakuru mfise nuko yambonerakure yarashwe n'umupolisi yitwa Irakoze Eric asanzwe akorera kuri komisariya ya Musigati. Uyu mupolisi yari mu murwi warimwo abapolisi n'abasivile bambaye umwambaro w'igipolisi. Muri abo basivile harimwo umukuru w'imbonerakure yitwa Nzisabira hamwe n'umuhanuzi wa Mustanteri ajejwe imibano yitwa George. Kandi abo bose bari bambaye impuzu z'igipolisi kandi ari abasivile. Izi mbonerakure zarashwe zo zari mu wundi murwi uri ukwawo, ntabwo zo zari kumwe n'abapolisi. Aha rero umuntu aca yibaza akabazo, imbonerakure zaduka zikizura zitavuganye n'abajejwe umutekano. Mbega imbonerakure yishwe muri ubwo buryo igihugu kiraheza kigafasha icy'umuryango wayo? Mu gihe uwundi apfuye, mu gihe umurundi apfuye ariko arakora ibikorwa vy'umutekano w'igihugu, yategerezwa gufatwa nk'uko igihugu gifata umusirikare canke umupolisi apfiriye igihugu. Woba hari umutego kuri Ndayishimiye? Amwe mu masoko yacu mw'iperereza avuga ko ibivugwa nk'igitero ca Rede Tabara muri komine Musigati ushobora kuba ari umutego kuri Perezida Ndayishimiye. Ayo masoko akeka ko akarwi kabitwa abari mw'iragi rya Nkurunziza boba bariko bashaka kumvisha Perezida Ndayishimiye ko abangamiwe mu vy'umutekano, ko u Rwanda rwamuhenze, ko inzira
ariko arafata yo guhana bamwe muri bo ari uguhemukira igihugu. Iri soko rivuga ko ivyo bita igitero bashobora kubikoresha kugira basubire kwica no kunyuruza abatavuga rumwe n'ubutegetsi ku bwinshi. Ibintu biriko biraba muri komine Musigati birakwiriye gutomogwa neza ivyo ari vyo. Ico kiroberi gitera ntihagire ubuja kukigwanya ni nyabaki. Harakenewe umuco kuri ivyo bintu kandi abanyagihugu bakamenya ibiriko biraba, nayo bitaruko ibintu birashobora kumera nabi. Mwitangazo Red Tabara heruka gusohora mu gicegeranyo c'abahinga ba ONU muri Republika ya Demokarasi ya Kongo kivuga imigwi y'abarundi ibiri ifise ibirindiro muri ico gihugu hariyo FNL na Red Tabara yahisemwo guhungira mu bumanuko bwa Kivu y'Epfo kubera ko yari isugerejwe n'abasirikare b'u Burundi bafatikanije n'abakongo. Umugwi witwaje ibigwanisho Red Tabara umenyesha ko wagumenye ku birindiro wamyemwo kandi ko witeguriye kuvugana kwivuna abashobora kuwutera. Mwitangazo wasohoye kuri wa mbere uwo mugwi usigura ko udasugerejwe na gato n'igisirikare c'u Burundi, ngo ahubwo ico gisirikare carahevye kugwana nawo kubera catakaje abasirikare benshi igihe batana mu mitwe mu ntambara z'abahuje ubwa nyuma. Muri iryo tangazo nyene umurwi Red Tabara wibutsa ko abo bahinga ba ONU banditse kandi ko hari amasoko menshi yagumye avuga ko imigwi yatwigwaneho na Red Tabara yagize urunani. Iyo migwi ibiri ngo ikaba isa nuko yobishigikiwe n'u Rwanda kandi ikaba ishobora kuba icuditse na M23. Red Tabara ikamenyesha ko ivyo vyayivuzwe ko ari ikinyoma cambaye ubusa kandi ko bitayiraba na gato. Umugwi witwaje ibigwanisho Red Tabara ubwira abahinga bawo niko amasoko yabahaye amakuru ateye amakenga kandi ko bo bikorera ko mu kazoza kugira ngo ivyegeranyo vyabo vyizegwe. Ivyo ni bimwe mu bivugwa mu gisata c'umutekano, ariko nanone ivyo biriko birabera muri komine Musigati navyo bikaza vyunyura ibintu, ko bamwe bavuga ko ari umutego Perezida Ndayishimiye ashobora kugwamwo. Benshi rero baratangaye mu kumva ibiriko biraba, aho imbonerakure zitwa ko ziriko ziracunga umutekano arizo zihindukirwa zikicwa n'abajejwe umutekano. Abantu bakibaza ukuntu abajejwe umutekano bashobora kutabwirwa amakuru y'imbonerakure ziriko zirakizura. Ivyo rero hakaba biriko biravugwa cane, vyatanguye nkuko nabikubwiye mu mpera y'indwi iheze, ubwoba bwinshi muri komine Musigati mu ntara ya Bubanza. Abanyagihugu babwirwa ko hariho abaroberi ba Red Tabara binjiye mu kibira muri iyo komine. Amajwi atandukanye yagiye arahanahanwa mu migwi ya WhatsApp cane cane iyihurikiyemwo abapolisi n'abasirikare n'imbonerakure. Amajwi yahanahanwe yavuga ko abaroberi binjiriye muri Kiribahondesi kandi ko abo baroberi ngo boba bamaze no gushika mu kibira. Amakuru twakuye mu basirikare nkuko nabikubwiye mu ntara ya Cibitoke yemeje ko General de Brigade Dominique Nyamugaruka nawe nyene yabwiye ayo makuru nk'aya abasirikare mu ikambi ya Cibitoke mu mpera y'indwi iheze. Ariko igitangaza abanyagihugu nuko abaroberi batariko bagwanywa nkuko vyahora bigenda iyo havuzwe abaroberi muri komine Musigati. Nkuko ntabikubwiye abo baroberi, umunyagihugu yaduhaye amakuru yavuze ati aba baroberi bamwe bavuga ko ari igisoda ca leta, abandi ngo ni Red Tabara. Twebwe natwe twari tumenyereye iyo haje abaroberi haca haza igisoda kikabagwanya. Ikindi aha usanga hariho abagira bafatwe barenganywa bagirizwa kubanyegeza nkuko vyagenze mu minsi iheze. Iyo mbonerakure yishwe hirya y'ejo yariko irakizura kw'igenekerezo rya 28 ukwezi kwa gatandatu. Imbonerakure yitwa Wilson Hamenyimana yarishwe n'abapolisi y'ini mbonerakure nyene irakomereka.
Amakuru ava muri komine Musigati avuga ko mu gihe abapolisi bariko batembera baraba uko umutekano wifashe bahuye n'imbonerakure ziriko zirakizura, maze abapolisi bikeka ko babonye abaroberi baca bararasa. Uko niko imbonerakure Wilson Hamenyimana yahasize ubuzima. Ivyo vyabereye ku mutumba wa Kayange. Umunyagihugu w'Imusigati yadusangije amakuru afise ko harashe iyo mbonerakure. Yagize ati: amakuru mfise nuko yambonerakure yarashwe n'umupolisi yitwa Irakoze Eric asanzwe akorera kuri komisariya ya Musigati. Uyu mupolisi yari mu murwi warimwo abapolisi n'abasivile bambaye umwambaro w'igipolisi. Muri abo basivile harimwo umukuru w'imbonerakure yitwa Nzisabira hamwe n'umuhanuzi wa musitanteri ajejwe imibano yitwa George, kandi abo bose bari bambaye impuzu z'igipolisi kandi ari abasivile. Izindi mbonerakure zarashwe zo zari mu wundi mugwi ukwawo, ntabwo zo zari kumwe n'abapolisi. Aha rero umuntu agaca yibaza akabazo, imbonerakure zaduka zigakizura zitavuganye n'abajejwe umutekano. Mbega imbonerakure yishwe muri ubwo buryo igihugu kiraheza kigafasha icy'umuryango wayo? Mu gihe umurundi apfuye ariko akora ibikorwa vy'umutekano w'igihugu yategerezwa gufatwa nk'uko igihugu gifata umusirikare canke umupolisi yapfiriye igihugu. Benshi bakibaza ko woba ari umutego kuri Perezida Ndayishimiye. Amwe mu masoko yacu yo mw'iperereza avuga ko ibivugwa nk'igitero ca Rede Tabara muri komine Musigati ushobora kuba ari umutego kuri Perezida Ndayishimiye. Ayo masoko akeka ko akarwi kabitwa abari miragi rya Nkurunziza boba bariko bashaka kumvisha iperereza, boba bashaka kumvisha Perezida Ndayishimiye ko abangamiwe mu vy'umutekano, ko u Rwanda rwamuhenze ko inzira ariko arafata ngo yo guhana bamwe muri bo ari uguhemukira igihugu. Ariko nanone ibyo bikaba bije inyuma y'inama twababwiye yoba yarabaye mu ijoro. Iyo nama yatumijwe ko n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reveriyano Ndikuriyo. Iyo nama ivyayo nayo tukazobigaruka ko mu buryo bw'idonido. Hari vyinshi turiko turegeranya tuzobashikiriza. Ivyo rero birabana nuko kuntu bitero biriko biraba. Iri soko rivuga ko ivyo bita igitero bashobora kubikoresha kugira abasubire kwica no kunyuruza abatavuga rumwe n'ubutegetsi ku bwinshi. Ibintu nk'ivyo bikaba bibera muri komine Musigati, bikwiriye gutomogwa neza ivyo ari vyo. Ico kirobera igitero ntihagire uja kukigwanya. Ni nyabaki, harakenewe umuco.